Ego mchari murakoze kumba kanya. Jewe ndi Patiri Apollinaire Bangayimbaga nkaba ndi umuyobozi wa kaminuza y'Ingozi. Ntangure nshime icigwa twaronse cerekeye budget programme. Ico ngira mbaze uwacikije iyo nyigisho, ngira ngo abanyagihugu turakeneye gusegurirwa iyo mbona kazoza iyo bavuze ati mu mwaka wa 2040 igihugu cifashe bisigura iki. Ngira ngo ntiturabisigurirwa cyane kugira ngo twumve ico duhamagariwe dushiramwe ingufu. Aho rero sinwe ndavuga ngo umwaka wa 2060 igihugu giteye imbere bisigura iki. Kugira ngo dushike kuri iyo mbono, nagira mbaze umuhinga yadusiguriye intambamyi dufise uno munsi canke muri yo myaka 16 tuza kurengera ni nkizi. Je ndiko ndabona nk'intambamyi y'abahinga. Ubu turabafise bikwiye. Nagira kandi kuko rimwe na imbono neza gutyo ikoroka, hoba hari igihugu cyo muri Afrika twofatira kwa karorero, kuko muriko muratubwira ibihugu vya Chine, vya Singapore n'ibindi kumengo biri kure. Naho ngejeje utubazo nifise muri kano kanya.